turashima gitondo ciza twuzuye umunezero. Turasaba kandi ngo uhishure ijambo ryawe, wongere ushiremo igishasha mu mitima yacu, kukubaha, kugukorera, kugukunda bikuzwe mu mitima yacu. Ni mu izina ryawe Yesu nsenze nshima, amen. Imana ishimwe. Ku bashitsi muratwihanganira, ari igihe umunezero uba exprime ugutandukanye. Yesu Kristo ivyizigiro vyacu gusa. Jésus Christ notre seul espoir. Uno munsi ni ngaha kugira ngo tuvugane ku mugabo umwe yitwa Yesu Kristo. Tuvugane ivyizigiro, ariko kandi ivyizigiro bitabonekera ahandi atari muri Kristo Yesu gusa. Uno munsi isi yose yavyutse ifise inkuru. Uno munsi abantu bose bariko bariruka baja ku masengero. Abandi baguze ivyo basangira n'abagenzi babo. Abandi baguze uduhuzu twiza. N'abatahora baja gusenga bagiye gusenga. Ariko ndashaka kuvuga kuri uwo muntu yatumye isi yose uno munsi ikorana iriko yibuka icabaye. Icabaye nuko hariho ivyizigiro bishasha vyaje bitari bihari. Ivyo navyo vyabonetse kubera Kristo Yesu gusa. Bega biramaze gushikira aho ubona kumenga ibintu vyose n'umwijima. Ntubona iyuva n'iyuja. Ukabona ibintu vyose umenga vyahagaze. Imigambi yugawe, ibikorwa vyahagaze, n'ivyizigiro wari ufise haba mu bintu vyiza biri imbere vyose vyugawe. Birashobora gushika ukaba muri ivyo bihe. Ariko hari ibihe biryoshe, igihe ivyizigiro vyatakaye, ata vyizigiro bigisigaye, ukabona umuco w'ivyizigiro bishasha bigusubira kuguha kwizigira kubaho kandi no kunezerwa mu isi y'abazima. Haleluya. Ibi nivyo nshaka ko tuganira uno munsi. Abikorinto ba mbere igice ca 15 umurongo wa 21 gushika ku 22. Abikorinto ba mbere 15 umurongo wa 21 gushika ku 22. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Kuko nkuko urupfu rwazanywe mw'isi rwazanywe n'umuntu umwe, n'ukuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nkuko Adamu yandukije bose gupfa, niko muri Kristo bose bazohindurwa bazima. Amen. Adamu yandukije umuntu gupfa, ariko muri Kristo Yesu bose bazohinduka bazima. 45 havuga gute? Umurongo wa 45. Kandi uko niko handitswe ngo umuntu wa mbere Adamu yabaye ufise ubugingo, Adamu wo hanyuma yabaye impwemu itanga ubugingo. Ndikubwira ngo mvuge kuvya Adamu wa mbere ivyamunaniye, ariko ivyizigiro twaronse muri Adamu wa kabiri. Haleluya. Adamu wa mbere hari ivyo yakoze, ariko kandi ivyo yakoze vyari kunanirwa. Ariko Adamu wa kabiri yazanye ivyizigiro. Nivyo nshaka kuvuga uno munsi. Turagomba turabe Adamu wa mbere, turabe Adamu wa kabiri, ariwe Kristo Yesu. Ngaha batubwiye ngo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko nukuzuka kwazanywe n'uyundi muntu mushasha. Ngo kandi ko bose bapfuye muri Adamu, niko bose bazosubira kugira ubuzima muri Kristo Yesu. Mbega vyagenze gute kuri Adamu? Ndagomba tuvuge ku bintu bitatu vyagaragaye kuri Adamu, ariko Kristo yaje guhindura. Haleluya. Ibintu bitatu vyagaragaye kuri Adamu wa mbere, ariko Adamu wa kabiri ariwe Kristo Yesu yaje guhindura. Icambere, Adamu wa mbere yagaragaye mu kutumvira, la désobéissance. Ico nico cambere mwo kwandika. Adamu wa mbere yari yarabwiwe mwitangura igice ca kabiri murongo wa 16.
Adamu wa mbere yarabwiwe ngo uraho Imana abwira uwo muntu ati igiti cyose kiri muri iryo tongo ntuze ukijyeko, ariko kiretse igiti kiri hagati. Hari icyo yari yamubujije. Ariko igice cya gatatu tubona uwo mugabo n'umugore wiwe Adamu na Eva ngo bakira bafata kuri cya giti, inzoka irabahenda ibabwira ngo, igice cya gatatu umurongo wa 5 gushika ku wa 6, ukutumvira. Igice cya gatatu itanguriro 3 umurongo wa 5 gushika ku wa 6. kuko Imana izi yuko Satani yegera wa muntu imubwira iti erega naho yababujije, erega Imana, wumvirize neza ingene Satani yariko aramuhenda. kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana kuvyo kumenya iciza n'ikibi. Ati Imana yarababeshe, ahubwo nimwajya kuri kiya giti yababujije amaso yanyu azokuguruka mumenye iciza n'ikibi. Ico Satani yagomba ko umuntu aba mu kutumvira. Ukutumvira niko kwazanye ikibazo cha Adamu wa mbere. Adamu wa mbere yabwiwe n'Imana icyo yategerezwa gukora n'icyo atategerezwa gukora, ariko ahendwa n'umugwanyi Satani, afata kuri cya giti akijyako. Amaze kukijyako, intumbero yiwe yari iyihe? Yari ukwigenga, ukumva ko ashoboye nawe gushobora kubona, gutahura, kumbure akaba nk'Imana. Ngiki cyananiye Adamu wa mbere. Icyatumye Adamu wa mbere andeshwa nuko atumviye yifuza kungana cyangwa kubona cyangwa gukora nk'Imana. Bene data, iki geragezo nuno munsi kikihari hano mu isi. Nikigeragezo kikihari aho abantu bariko barageragezwa, babwirwa iki ijambo ry'Imana rivuga, bakavuga ngo oya, erega nanje noshobora. Woshobora gute kurenga iby'Imana yavuze ngo ukomeze kuba uwubaha Imana? Ntibikunda. Uno munsi hari bigeragezo bishaka gukura mu kumvira icyo Imana yavuze. Turafise ijambo ry'Imana, turafise Bibiliya, ariko bamwe ntituyisoma, abandi tugendera mu vyiyumviro byacu. Satani aduterera ivyiyumviro, erega nawe nibaza ko naho wobikora nta kibazo. Adamu wa mbere yapfuye, yananiwe kubera ukutumvira ijambo ry'Imana. Abenshi dutunze mu Bibiliya ariko tuyabitse mu mabiro, mu mazu yacu nk'ibisharizo byuzuyemo amajambo y'Imana dukeneye kumvira. Ntiduhitamo ibyo dushatse ngo twumvire ibyo dushatse, ibyo tudashatse ntituvyumvire. Ibi nivyo biriko birica, kuko nivyo vyishe Adamu wa mbere. Satani arazi icyo wifuza, arazi icyo umubiri wawe ugomba, arazi ibyifuzo byawe aho bihengamiye. Aza kwereka ngo erega nawe wocumera nk'abandi bose. Mbega weho ntiwoca nawe ubu umuntu akomeye ahambaye, abantu bose bazosigara bakubona nka bosi. Ngibi biriko biratuma abantu benshi bava mu nzira y'Imana. Ukutumvira. Mbega Imana ivuga iki? Mbega Imana yavuze iki mu ijambo ryayo? Mbega ukugororoka kuboneka gute? Mbega ukubaha Imana kuracariho hano ku isi? Mbega ukumvira Imana kuracariho hano ku isi? Raba akarorero keza nagomba kuvuga kuri Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere ntiyumviye. Adamu wa kabiri, Bibiliya itubwira mu Baheburayo igice c'10 umurongo wa 5, wumvirize ingene tubwira Adamu wa kabiri ingene yaje. Uwa mbere ntiyumviye, agwa mu byaha bimukwegera umuvumo. Ariko Adamu wa kabiri ariwe Kristo Yesu, umviriza uko yaje ameze. Igice c'10 Abaheburayo 10 umurongo wa 5 ushaka umurongo w'7 badusomere. Umurongo wa 5 ushaka w'7.
nicyo cyatumye hamwe yaza mu isi avuga ati nicyo cyatumye Kristo igihe yaza mu isi, umviriza icyo yavuze, ibimazi n'amashikanwa ntiwabigombye, ibimazi Imana n'amashikanwa ntiwabigombye, ariko wanteguriye umubiri, wampaye untegurira umubiri. ibimazi bituriwe bitagabanije n'ibimazi by'ibyaha ntiwabihimbaye, Umviriza umurongo w'indwi. ntibyaguhimbaye. Umurongo w'indwi uvuga ngo, mperako ndavuga ni ehe ndaje. Yesu aravuga ati ehe ndaje. mu muzingo w'igitabu niko vyanditswe kuri jewe, Ehe. nzanywe no gukora ivyo ugomba Mana. Ndaje Mana, ikinzanye ni ukukumvira, nje gukora ivyo ugomba Mana. Adamu wa mbere niyumviye, ariko hariho Adamu wa kabiri yaje avuga ngo nje Mana gukora ivyo ugomba, ivyo ushaka nivyo nshaka, ivyo unsaba gukora nivyo nkora. Abifilipi igice cya kabiri umurongo wa 5 uja ku 8 batwereka igikorwa Adamu wa kabiri Kristo Yesu yaje akora, igikorwa cyo kumvira. Abifilipi 2 umurongo wa 5 ushaka ku murongo wa 8, mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo mugire Yesu. wa mutima wari muri Kristo. Umviriza uwo mutima ingene wari umeze, uwo naho yari asanganywe ishusho y'Imana, naho yari asanganywe ishusho y'Imana, ntiyiyumviriye ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako. oya, yisiga ubusa, yisize ubusa, yakira ishusho y'umushumba, yakira ishusho y'umugurano, acika ubusa n'abantu, acika ubusa natwe. kandi abonetse ase ishusho nk'iy'umuntu, Aha. yicisha bugufi, yicisha bugufi, aragamburuka, aragamburuka, obeisance, arumvira no gushitsa ku rupfu, gushika ku rupfu. kandi urupfu rwo ku musaraba. Kristo uwo twaje kuvuga yaragamburutse gushika ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Mu munsi niho bashobora bavuga ngo nicyo cyatumye Imana imuha izina riruta ayandi mazina yose. Kubera iki? Kuko uwa mbere ntiyumviye, ariko uwa kabiri yaje atanga ivyiwe vyose, yemera gupfa no gushika ku rupfu rwo ku musaraba. Adamu wa kabiri atubera icyitegererezo yuko bishoboka abizeye Kristo Yesu ko tubaho ubuzima bwumvira Imana. Ngo tumwigane, twigane Kristo Yesu, twumvire iki jambo ry'Imana ritubwira, iki Imana ivuga, aba ico tugenderamo. Uwo niwo mugisha Imana yahamagariye abayizera. Abaroma 5:19 havuga ngo, kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe, nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye benshi bacika kwatumye abanyabyaha, benshi bacika abanyabyaha, niko kumvira k'umuntu umwe niko kumvira k'umuntu umwe bizotuma benshi bacika abagororotsi. haleluya. Kubwo kutumvira k'umuntu umwe, Adamu wa mbere, kwatumye bose bacika abanyabyaha, ariko kubwo kumvira k'uwundi muntu umwe ariwe Kristo Yesu, Adamu wa kabiri, kuzotuma benshi bahinduka bande? Abagororotsi. Ntiturabagororotsi ko turabahambaye, ariko niwisunga Kristo Yesu uzocika uwemegwa n'Imana, mu nyonga z'Imana ugororotse kuko wumvira Imana. Uwa mbere yarananiwe, ariko hari ibyizigiro by'uko uwa kabiri yaje ari uwumvira gushika kumvira ku rupfu. Aha ni ikibazo ushobora kwibaza, mbega iyo duhamagarirwa kumvira Imana tugeza he? Twumvira kugeza ku rugezo rw'ivyo twebwe dushaka, canke dushishikara kurondera urugezo rwaho iyo nyene ishaka? Ico ishaka, Mana ni wantumiki ndagikora kuko kirangyohera, ariko Mana ni wansaba ibi umbabarire cyane nituri kumwe, kuko sindaciyumvamo. Bamwe nuko tumeze, ariko Kristo yatubereye akarorero mu gutahura ngo gushika ku rupfu rwo ku musaraba. Yarakiri ko arasenga, yarazi icamuzanye, yarazi ko ategerezwa kubambwa ku musaraba kubw'ivyaha by'abari mu isi. Rimwe na rimwe umubiri waramubwira uti ugiye gupfa urupfu rubi, kandi umubiri wari ufise ubwoba,
ariko yaza imbere y'Imana mu masengesho, Mana mfasha, Mana mfasha, meraheze neza igikorwa wampamagaye gukora. Icompa abakristo ba kino gihe, mu bihe twumva ko bitugoye, aho twumva ko ubugombe bw'Imana buriko buraremera imibiri yacu, tukaza imbere y'Imana tuvuga ngo Mana ndashaka kukumvira naho bigoye, ndashaka kukumvira naho bigoye. Kristo warumviye mu bihe bigoye, ma izo nkomezi, ma uwo mpwemu wawe anshoboze nanje kukumvira naho bitoroshe. Ngubwo ubuzima bwa gikristo. Nitushaka kubaho ubuzima bwaho twumvira ivyo dushatse, ivyo tudashatse navyo tukabwira Imana ngo ntituri kumwe. Ubuzima bwa gikristo buhimbara umutima w'Imana nuko dushika ku rugezo rwo kumvira icyo Imana ivuga. Nimba Imana ivuga ngo ntukice, ntukipfuze, ntugasambane, ivyo byose nimba Imana iriko irabidusaba, dutegerezwa kumvira. Iyo wumva uvuga uti jewe birananiye, jewe ishavu ryanteye, jewe singenda bigenjeje, egera Imana. Yesu yegeye Imana mu bihe bigoye. Mana mfasha, aha hantu ndaharengane. Bangahe tubwira Imana ngo Mana ndashaka kukumvira naho bitoroshe, naho bitorohera umubiri, ariko ndashaka kukumvira. Ubwo nubwo buzima bwa gikristo dushaka kubamwo. Ikinjana turimwo ni ikinjana kitujana mu kuba abantu bari modere, abantu bavanga, abantu bari muri ibi ariko kandi bakaba no muri biriya. Abantu umenga dushaka kwemegwa n'Imana ariko kandi ngo twemegwe n'isi. Nibikunda, nishobora kwemegwa n'Imana, isi nayo nyene inkomera amashi, nibishoboka. Nico gituma tuzosanga hari uruvayange rwinshi mu ishengero. Adamu wa mbere byaramunaniye kumvira, ndakwinginga wisunge Adamu wa kabiri. Adamu wa kabiri yarashoboye kumvira naho bitari byoroshe. Birashoboka twisunze Kristo Yesu ko ivyizigiro byo kunesha mu bihe bigoye bisubira kuboneka. Reka wibwire uti ndipfuza kuba umukristo adahimbara isi ariko ahimbara Imana. Ndipfuza kuba umukristo isi idakomera amashi ariko Imana inezererwa iri mu ijuru. Birashoboka ko Imana inezererwa iri mu ijuru. Yaranezerewe abagabo bamwe tubona muri Bibiliya, iri mu ijuru iraraba Yobu, irishimira Yobu, ibwira Satani wabonye umugororosi wanje Yobu. Mbega iryo jambo ntiryabwiwe umuntu ajya ibiharage n'umuceri nkatwe? Ntiryabwiwe umuntu ahura n'ibibazo bya misi yose nk'ivyo duhuramwo? Ego uwo yariko aravugwa n'umuntu nanje nshobora kuba nsa nawe, ariko Imana yaramunezerewe. N'uno munsi Imana harabinezererwa, irabanezererwa kubw'ubuzima bwo kumvira. Ukumvira kunezera Imana kurusha ibindi byose. Adamu wa mbere nico cyamunaniye, ariko abisunze Adamu wa kabiri twavuze ngo twaramwizeye, twaramuhaye kuba mu bugingo bwacu. Reka uwo Adamu wa kabiri na mpwemu wiwe adushoboze kumvira mu bihe byose. Hindukira mugenza uti ndakwifuriza kumvira no mu bihe bigoye. Icya kabiri nashaka kuvuga kuri Adamu wa mbere nuko kubwo kutumvira, Bibiliya yatubwiye ngo hinjiye mu icyaha mu isi. Icyaha cya mbere cyazanywe no kutumvira, haca hazamo ingaruka z'ibindi byose, n'uruvyaro rw'uwe rwose. N'icya kabiri nagomba kubabwira ko ingaruka yo kutumvira, Abaroma 5 umurongo wa 17 na 18, mwumve ingene icyaha cinjiye mu isi kubwo kutumvira. Tumvira. Hari abakristo no munsi bakiriko barabwira Imana, Mana kubera iki iri jambo urimbwira gutya, banza umbwira igituma ndabikora, kubera iki ndabikora, kubera iki ndabikora. Adamu ashobora kuba ari muri urwo rugezo rw'aho abantu bamwe bavuga ngo kubera iki numvira, kubera iki ya giti ntakijya, kubera iki ukimbuza, banza usigurira igituma, kubera iki ibi n'ibi. Hari ibintu Imana ishobora kudusigurira, hari n'ibindi itadusigurira.
kuko tudashobora gutahura. Ariko iki duhamagariramwo ni imbuto, gushaka kubona imbuto yo kumvira mu mitima yacu. Icyaha cinjiye mu isi, umviriza Abaroma 5:17 havuga gute? ko igicumuro c'umwe catumye urupfu rushigwa ku nganji n'umwe, Kubera icyaha c'umwe cyatumye gikwegera isi yose. abakira ubuntu n'ingabire yo kugororoka bisesekaye bazorushizwa gushigwa ku nganji mu bugingo n'umwe, Yesu Kristo. Kristo Yesu. 18. None rero nk'uko gucigwa urubanza kwazanywe n'igicumuro kimwe ku bantu bose, Igicumuro c'umwe cyazanye ibyaha no guciga urubanza kwa bose, ngo batsindwe, niko ya ngabire yazanywe n'igikorwa kigororotse kimwe ku bantu bose, ngo batsindanishirizwe baronke ubugingo. niko uwundi wa kabiri yaje atuma barananiwe bashobora gutsindanishirizwa, justifiye, bakaronka ubugingo. Ndiko navuga kuri Adamu wa mbere yuko yakoze icyaha. Icyaha cinjiye mu isi ciye mu kutumvira kwiwe no gushaka kwigenga no kwikora uko yigombeye nuko yiyumvira. Ariko Adamu wa kabiri, ndashaka nababwire yuko Adamu wa kabiri yanesheje icyaha. Uwa mbere yaraneshejwe n'icyaha, ariko Adamu wa kabiri yaranesheje icyaha. Abaheburayo 4:15, Abaheburayo 4:15 gushika kuri 16 havuga ngo, kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu, umviriza, ariko ni uwageragejwe uburyo bwose. Umuherezi Kristo Yesu ni uwageragejwe uburyo bwose nkatwe, yamara nta cyaha yakoze. Ni uko nitwegere intebe y'ubuntu, dushire ubwoba kugira ngo turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Uwa mbere yarananiwe aracumura, ariko Bibiliya itwereka ngo uwa kabiri, Adamu wa kabiri, yageragejwe mu buryo bwose. Ni ikihe kigeragezo wibaza yuko Yesu ashobora kuba ataciyemo? Ariko Bibiliya imbwira ngo yageragejwe mu buryo bwose nk'uko natwe tugeragezwa. Ariko hari akantu kabijya gatuma dushobora kumwizigira mu bihe natwe tube turageragezwa. Ngo yarageragejwe mu buryo bwose ariko ntiyigeze akora icyaha. Bibiliya ikatubwira ku murongo wa 16 ngo nuko rero mugira iki? Mumwegere. Mwegere intebe yiwe kugira ngo muronke namwe inkomezi n'ubuntu mu gihe gikwiye ngo mushobore gutabagwa. Ibigeragezo bamwe turavuga ngo byatubanye umurengera, abandi ngo byabaye byinshi. Nivyo, kandi siniko ndasenga ngo nizere ko bigiye kugabanuka, habanamba. Ariko cyo nsaba nuko twisunga Adamu wa kabiri tukanesha. Nimba yaranesheje, nitwamwizera natwe azoduha kunesha. Ngiyo ibyizigiro byacu dufise muri Kristo Yesu, nuko yanesheje natwe turanesha. Umviriza ico Abaroma, Paulo abwira Abaroma gice cya 6 umurongo w'10. Mumvirize ingene babwira ijambo igice cya 6 umurongo w'10. uko gupfa yapfuye, Ugo rupfu Kristo yapfuye, niho yapfuye rimwe ku caha, yapfuye rimwe ku caha, ariko ariho ari uw'Imana. ariko niyahezeyo ariho ari uw'Imana. Mube ariko namwe mwiyumvira, baca batubwira rero ngo ainsi, abariko namwe mwiyumvira, considérez-vous comme mort au péché, abariko mwiyumvira ko mwapfuye ku caha, ko mwapfuye ku caha, ariko muriho muri ab'Imana muri ariko Kristo muriho Yesu. muri ab'Imana muri Kristo Yesu.
none rero icyaha ntikakabe ku nganji icyaha ntikikabe ku ngoma, mu mibiri yanyu izopfa ngo mwumvire ivyo yifuza. icyaha nimucemerere ngo kibe ku ngoma, ku nganji, ngo arico kirenya kiganza mu mibiri yanyu. Bibiri kitubwira ngo ariko 13, kandi ntimugahe icyaha imibiri yanyu nimugahe icyaha imibiri yanyu gikoreshwe no kugabitanya, okay. ariko mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye. akantu ndagakunze, ariko ngo mugire iki? Mwishikanire Imana nk'abazuke. iyo ufashe ikimazi ukagishikana, niko bariko barakubwira ngo nawe wishikane ku Mana nk'umuzuke yavuye mu bapfuye, n'umubiri wawe uwuha Imana kugira ngo ukoreshwe no kugororoka. haleluya. ushaka ahantu wasubiramo ukahasurinya, ngiyi intambara abenshi bakurikiye Adamu wa kabiri aho bananirirwa, nuko bacifata nk'abakomoka gusa muri Adamu wa mbere, ariko bakibagira igikorwa Adamu wa kabiri yaje gukora. icyo yaje gukora nicyo ariko arabasaba ngaha. yabwiye Abaroma, Pawulo ababwira ku murongo wa 11 ngo ariko namwe mugira iki? mwiyumvira yuko mwapfuye ku cyaha, ariko muriho muri ab'Imana, muri Kristo Yesu. imbere y'icyaha Bibiri tubwiye ngo wiyumvire iki? wiyumvire ko nawe wapfuye ku cyaha. icyaha kirafise proposition kiguha, kirafise ibyiza kikwereka, womenga birakayangana, mugabo nibigiye kukuhonya no kukwica. bamwe turaca muri ivyo bihe tukibaza ngo nibisanzwe. hari n'abisanga bakibayemwo umuja, carababoshe kirabasubira kirababoha, kibahindura abaja. kubera iki? kuko ntibigeze batahura yuko Adamu wa kabiri yaje yica icyaha, anesha icyaha, adusaba ngo tumwegere, twongere twiyumvire yuko igihe tumwizera natwe imibiri yacu dutegerezwa kuyizana kuri we ikamera nk'iyapfuye. Considérez-vous comme, abariko mwiyumvira namwe ko mwapfuye ku cyaha, ariko muriho muri ab'Imana, muri Kristo Yesu. utari muri Kristo Yesu nta nsinzi ushobora kuronka. ntibinagushobokera ko ushobora kunesha ibigeragezo bya hano ku isi. ibyaha bidukikije zose, ibyaha biri aho turaba, biri aho twicara, biri aho tugendera. ibyaha biri aho tubaye, aho dukorera. icyaha cyamakeho kirarondera ubugingo bwawe, ariko niyo utatahura ko uri uw'Imana, uri muri Kristo Yesu, kandi ko wapfuye ku icyo cyaha, kizogira ubushobozi kuri wewe. rimwe na rimwe mpora niyumvira, mbega ikiziga umuntu yatashe, ikiziga wokizanira amadolari imiliyoni ukigire inki ihababuke? mbega ikiziga wokizanira ubutunzi bwa hano ku isi bwose kigahababuka? no, ntahinduka, ni wa wundi nyene. iki nico Bibiliya iriko iradusaba ngo ariko namwe mwiyumvira ko mwagize iki? ko mwapfuye ku cyaha, ariko muriho muri abande, muri ab'Imana, murinde, muri Kristo Yesu. ngaho ari intsinzi yacu. tuzonesha gute? twisunze Adamu wa kabiri, Kristo Yesu, kuko yaranesheje. numvise inkuru umunsi umwe
umwigeme bahaye, sinzi ko bamuhaye lift cyangwa yari umutaximene wo mwijoro, yari atashe uwo mwigeme. Uwo mwigeme yari yaramenye Kristo nk'umwami n'umukiza. Hanyuma aramujana. Umutaximene amaze kubona yuko uwo mwigeme ari wenyene kandi ari mwijoro, ahitamwo kumutwara iyo atazi kugira kumbure amugirire nabi. Umwigeme aravuga ati ndashitse. Umutaximene arabandanya ati ndashitse. Ati none waruzi yuko ndakujanya aho ushaka? Aramujana. Umwigeme ubwoba buramuzura. Amaze kugira ubwoba, yibuka amajambo y'Imana. Hanyuma abwira nyamugabo umutaximene ati none unjanye kunkoza iki? Ati ndakujanye iyo nshaka kandi ndakwica. Umwigeme aravuga ati ambo, uranyica kabiri, naramaze gupfa. Umugabo arahindukira ati wapfuye ryari? Haheze imyaka myinshi mpfuye. Iyo ni imyaka y'agakiza kiwe. Wa mugabo sinzi byamuteye, yiyumvira yuko yatwaye, ahindukira kuraba amano ati ahubwo hagarara, sohoka. Aho yasinsohoka, utegezwa kunsubiza iyo wankoye. Umukobwa abarakize kubera iki? Yiyumviriye ko yagize iki? Bibiliya irambwira ngo abariko namwe mwiyumvira yuko mwapfuye, ariko muriho mutari ibyo ari byo byose, muri ab'Imana, muri inde? Muri Kristo Yesu. Heze imyaka ingahe upfuye, ariko ikibazo kangahe ugendera urupfu rwa Kristo muri wewe? Kangahe imbere y'ibibazo n'ibigeragezo n'ibyaha bidukikuje ugendera utahura urupfu rwa Kristo mu buzima bwawe? Aho niho hari intsinzi yacu. Bibiliya ikiza kutubwira ivuga ngo nuko rero mutange, subirira mu 13, kandi ntimugahe imibiri yanyu ngo ikoreshwe no kugabitanya. Nimugatanga imibiri yanyu ngo ikoreshwe n'ibyaha, ariko mwishikanira Imana nk'abazuke. Mwishikanira Imana nk'abazutse. Haleluya. Bavuye mu bapfuye. Imibiri yanyu muyihe Imana. Imibiri yanyu nikoreshwe ibyaha, ahubwo muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Haleluya. Ngo nicyo gituma umurongo wa 14 icyaha nikizobaganza, kuko mutaganzwa n'ivyagezwe, kuko mutaba mukiganzwa na bya byagezwe, ariko muganzwa n'ubuntu. Abenshi barababwiye ntukagire iki, ntugire iki, ariko byarananiranye. Inzira yonyene numva ikomeye no kwibuka igikorwa Kristo yakoze. Yarapfuye ku bwawe. Igihe wamwizera nawe warapfuye ku cyaha. Reka rero imibiri yanyu, ingingo zanyu zose zishikirizwa Imana nk'ibikoresho byayo biyihesha icubahiro. Aho niho hari intsinzi yacu. Adamu wa kabiri ntiyaneshejwe n'icyaha, yaranesheje. Petero wa mbere 4 umurongo wa mbere uvuga gute? Petero wa mbere 4 umurongo wa mbere, 1 Pierre 4 verset 1. Nuko kuko Kristo yababarijwe mu mubiri, Kristo yaremeye yarababazwa mu mubiri, mwitwaze nk'ibigwanisho bene uwo mutima. Umviriza mu Gifaransa havuga ngo vous aussi armez-vous de la même pensée. Icambere cyavuga ngo considérez-vous comme, abariko mwiyumvira. Ubu naho basubiye bavuze ngo armez-vous de la même pensée. Mwitwaze nk'ibirwanisho bene uwo mutima. Uwo mutima cyangwa ivyo vyiyumviro aba ari vyo mutwaza nk'ibigwanishwa, kuko ubabarijwe mu mubiri aba amaze kureka icyaha. Igihe icyaha uri kugwana naco kugiheba cyangwa kutagikora, iyo mubabaro ni intsinzi yacu.
Haleluya. Bamwe baravuga ngo jewe no sinoshobora kumara iki kiringo cyose, oya iki gihe ni kirekire, ibi sinovyihanganira. Ariko uwo mubabaro nyene reka wemere nawe ugira icyo cyiyumviro cyo kwemera kubabara, ariko kubabara ugwana no kutaba mu caha. Armez-vous de la même pensée. Mugira icyo cyiyumviro imbere y'icyaha. Icyiyumviro cyawe nuko Kristo yarababajwe mu mubiri ariko ntiyigeze akora icyaha. Nanje biranshobokera yuko nshobora imbere y'icyaha naho mbabazwa, ariko ndashobora kunesha ko nizeye wanesheje. Haleluya. Abavyemera muti haleluya. Birashoboka. Bamwe twarananiwe, abandi barananirwa, bavuga ngo byarananiye ntibikunda. Ikibazo aho kiri nuko mutahaye agaciro igikorwa Kristo yakoze, namwe ngo mwakire icyo cyiyumviro. Mwakire icyo cyiyumviro yuko mwapfuye, ubugingo bwanyu buhishanijwe na Kristo mu Mana, kandi ko mutagikora ibyo muyigombeye. Imibiri yanyu mwayihaye Umwami Yesu ngo bibe ibikoresho by'icubahiro cy'Imana. Benshi turarondera Imana, Mana ngirira neza, Mana mpumugisha, ariko imbere y'icyaha bikatunanira ko twemera kubabara ku bwa Kristo. Yesu Bibiliya imbwiye ngo il a souffert. Puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Nimba Kristo yarababajwe mu mubiri, namwe mwambara icyo cyiyumviro yuko icyaha kitazoza kubaryohera, ahubwo kizobabaza, kuko indani mu mitima yanyu hari ibyo mudashaka kubamwo. Ariko imibiri nibyo iri kwirasaba. Hari umubabaro w'umubiri, ariko akira wongera usabe mpwemu w'Imana agushoboze kuri icyo cyiyumviro cyo kwemera kubabara, ariko himbara izina ry'Imana. Ofu mubabara byo kumarira iki kunguka isi yose, ariko ugahomba ubugingo budashira. Wopfuma wemera kubabazwa, okumara imyaka, umuntu amaze imyaka myinshi hano ku isi amara ingahe? Mpora numva hari ushaje rwose ashobora kuba ari muri 120. Mbega imyaka 120 tuyigereranije n'ubugingo budashira, wumva ingana gute? Imyaka 120 ntishobora no kungana n'agatete k'umucanga. Agatete kamwe kinjira mu jisho ukumva akantu gatonya gusa. Iyo myaka ingana nako kantu ugereranije n'ikiyaga plage yose. Ni imyaka mike. Wopfuma wemera ukababara, ariko kandi Bibiliya avuga yuko abayizeye, Dawidi yaravuze ngo mba narihebuye ntizigira kugirirwa neza mu isi y'abazima. Abizeye Imana si ubugingo budashira gusa turindiriye, ariko hariho n'impembo hano ku isi kubayizeye. Kubera iki tutokwemera kubabara imbere y'icyaha? Intumwa igituma zazanye impact cyangwa ihinduka rigaragara ku isi nuko bari abantu bativanga, nuko bari abantu imbere y'icyaha n'icyaha, imbere y'ukugororoka ntubakoreramwo, bipfuza ukugororoka kw'Imana kugaragara mu buzima bwabo. Ishengero rya kino gihe twohitamo kuvuga ngo turashaka kudasa n'abandi bose, ariko turashaka guhimbara ijuru. Nimba ari kubabara tubabare, ariko tubabare duhimbara izina ry'Imana. Aho niho habonekera itandukaniro. Bibiliya iravuga ngo ngiye gushiraho itandukaniro hagati y'abanyizera n'abatanyizera, hagati y'abanyubaha n'abatanyubaha. Mbega igihutaro nigwaza kugosora ruzogosora gute? Turakeneye inkomezi z'Imana ngo dutahure yuko twapfuye, ubuzima bwacu buri muri Kristo Yesu. Ibihimba byacu canke ingingo zacu tuzikoreshe kubw'icubahiro c'Imana. No mvuga byinshi aha hantu, ariko nika mvuga icanyuma. Cabaye kuri Adamu wa mbere
n'ingene cahindutse kuri wa Adamu wa kabiri. Icya mbere navuze uwa mbere ntiyumviye, ariko wa kabiri ariwe Kristo Yesu yarumviye. Uwa mbere nasubiye kuvuga icya kabiri yuko yakoze icyaha, ariko Adamu wa kabiri ariwe Kristo Yesu nta cyaha yakoze. Kandi abamwisunze turashobora kubaho ubuzima buhimbara Imana. Siniko mvuga yuko bidashobora kukugora, ariko umutima wawe urashobora guhimbara Imana kubera ingene wahaye umubiri wawe n'ubugingo bwawe Kristo Yesu. Icya gatatu aricyo cya nyuma, Adamu wa mbere kora icyaha, Imana yamubwiye ngo niwakirya ko uzogira iki? Uzopfa. Niba ari ikintu giteye ubwoba isi, ni urupfu. Urupfu nicyo kintu cya mbere giteye ubwoba. Isi iratinya ikintu cyitwa urupfu. Urupfu ni iki? Urupfu ni ugutandukana. Ni uko ubuzima bwawe buva mu mubiri wawe. Ni ugutandukana. Ni ugutandukana, impwemu yawe igatandukana n'umubiri, bikaba biheze, ukaba urindiriye urubanza rw'ibihe bidashira. Urupfu kandi ni ugutandukana n'Imana ibihe bidashira, aho uzoba mu muriro udahera, aho hazoba, Bibiliya itubwira ngo ukujyanye isya z'amenyo, umubabaro n'umuborogo. Reka ndabivuge, ubu niko bizogenda, niko bizoba. Abenshi omenga ntitugishaka kuvuga yuko umuriro uriho. Bamwe mwo kwibaza ngo ni ivugabutumwa ry'iterabwoba, ariko nitwakuramo ko umuriro uhari tuzoba tutavuze icyo Bibiliya ivuga. Urupfu rwa kabiri rurabishe, wa wundi ngo ruragahera. Urupfu rwa kabiri ni ugutandukana n'Imana ibihe bidashira, aho uzoja mu muriro. Adamu wa mbere yarabwiwe ko azopfa, ariko ntiyabisobanukiwe. Amaze gukora icyaha, Bibiliya itubwira ngo uwo mwanya nyine ntiyapfuye, ariko hari hatanguye cyane, hari hamaze kuba igikorwa cy'urupfu, urupfu rwo gutandukana n'Imana. Mpwemu w'Imana n'impwemu yiwe byaratandukanye. Bibiliya imbwira ngo hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibyaha byanyu. Umuntu atarizera Kristo nk'umwami n'umukiza, uko ari kose imbere y'amaso y'Imana asa n'uwapfuye, kuko yatandukanye n'Imana. Adamu wa mbere yazanye icyaha, icyaha kizana urupfu, urupfu ku bantu bose. Adamu wa mbere amaze gukora icyaha, n'umubiri wiwe harageze igihe urapfa. Urupfu ni ikintu giteye ubwoba, ariko nashaka kuvuga ngo naho ari ikintu giteye ubwoba, hariho Adamu wa kabiri, ariwe tuje guserebura uno munsi kuri Pasika. Yarapfuye, arahambwa, ariko aranesha urupfu, kuko urupfu ntirwashoboye kumugumya. Yarazutse, uno munsi ni muzima. Uno munsi abarizwa mu mitima y'abamwizeye. Uno munsi ararongoye isi, afise ubwami butazokwigera buvaho. Uno munsi afise abamwubaha n'abamwizera, amamiliyoni n'amamiliyoni ku isi yose. Hari abamwambaza ijoro n'umutaga, hari abagendera ku maprinsipe yiwe, kuko ntakiri mumva, yaranesheje urupfu, ubu ni muzima. Urupfu nta bwoba rukidutera abizera Kristo Yesu, kuko urupfu Bibiliya tubwira ngo ni irembo ry'ijuru ko dufise iyo turiko turaja. Yaravuze abwira Mariya, yaribwiye Marita, Yohana 11 umurongo wa 25 ushaka 26. Yohana 11 umurongo wa 25 ushaka 26. Havuga ngo Yesu aramubwira ati, ni jewe kuzuka
kuzuka n'ubugingo. unyizera niyo aba yarapfuye azobaho. Haleluya. Reka subiramo aha hantu. Yesu ariko arivuga, mwumve ariko arivuga uwo ari we. Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo. Ni jewe kuzuka n'ubugingo. unyizera niyo yaba yarapfuye azobaho. Unyizera niyo yoba yarapfuye urupfu rw'umubiri azogira iki? Azobaho, kuko yaranesheje urupfu. kandi uwuriho wese anyizera Ehe. naho azokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. urizeye ivyo? Mbariza mugenzi wawe, urizeye ibyo? Aha. Kandi uriho wese, hari ijambo rikomeye nga, kandi uriho wese anyizeye naho azokwigera apfa. Cya kintu giteye ubwoba aheje kukihindura iki? Ubusa. Cya kintu giteye ubwoba isi yose, abantu bose dufise ubwoba bw'ibyerekeye urupfu. Bamwe baravuga ngo ntawuzi neza, ntawagarutse ngo atubwire. Abandi bati nta kindi kihari, ubuzima ni ubunyene, kula, kunywa, kesho utakufa. Ubuzima bwabo bugarukira aho. Ijya, unywe, tamba, ambara, ryoherwa, ba kuri top, ba ala mode, ba ugezweho, tunga cyane, ryohererwa abantu bakubone. Ejo abindi agapfuye bakabazwa. Ariko umviriza uyu mugabo twizeye. Haleluya. Hari ibyizigiro bishasha ariko aravuga. Kandi uriho wese anyizeye ntazokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Urizeye ibyo? Ndabaza Marita ngaha, urizeye ibyo? Yari ijambo rikomeye ariko amuhishurira ibintu atari bwigera avuga, mugabo ariko bivuga mu majambo apfubuye neza, yerekana ko Yesu yaranesheje urupfu. Abikorinto ba mbere 15 umurongo wa 20 gushaka 22. 1 Corinthiens 15 verset 20 à 22. Ariko noneho Kristo yarazutse mu bapfuye. niwe yatanguriye abasinziriye. Niwe yatanguriye abasinziriye. kuko nk'uko urupfu rwazanywe n'umuntu, Nk'uko urupfu rwazanywe na Adamu wa mbere, n'ukuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. n'ukuzuka kwatanguranywe n'uyundi mugabo yitwa Kristo Yesu. Ntumbwire Lazaro. Lazaro yarazutse hanyuma arapfa, arindiriye ukuzuka kw'abera. Ariko turiko turavuga yarazutse, uno munsi ni muzima. Abamwizeye niyo baba barapfuye ngo bazobaho. Umviriza uwo Yesu ariko aratubwira ngo kuko bandanya, nk'uko Adamu yandukije bose gupfa, niko muri Kristo bose bazohindurwa bazima. Haleluya. Nk'uko Adamu wa mbere yandukije abantu bose iki? Ugupfa. Ubwoba, cya kintu giteye ubwoba isi cyerekeye urupfu, twese twaracanduye. Ariko hari Adamu wa kabiri yaje adutahuza iyindi nzira yuko bose bazohindurwa bazima muri Kristo Yesu. Urizera ibyo? Nashaka mperahereze ku murongo Matayo 28 umurongo wa 6 ushika ku 7. Matayo 28 umurongo wa 6 gushika ku murongo w'7. Ntari hano kuko yazutse. Uno munsi twaje guhimbaza ukuzuka k'umwami wacu Yesu. Umviriza ijambo abamarayika babwiye abigishwa biwe, abigishwa ba Yesu
mumvirize iri jambo niryo nifuza guhereza ko. Yababwiye ngo ntari hano nta hano kuko yazutse, ntakiri mumva kuko nk'uko yazutse. yavuze Mwibuke uko yavuze. ingo murabe aho umwami yari aryamye. Ufise amakenga nagenda arabe aho yari aryamye. Nimwihute mubwire abigishwa be yuko yazutse mu bapfuye. Icyo mukeneye gukora, genda mubwire ba bigishwa be biyugaranye yuko yazutse mu bapfuye, Kandi azobitangira imbere kuja i Galilaya. kandi agiye kubitangira imbere kuja i Galilaya. Iyo niho muzomubonera. Nuko ivyo ndabibabwiye. Icyo nohera heza mvuga uno munsi nuko Adamu wa kabiri yarumviye aneshwa icaha kuko natwe dushobora kunesha icaha twambaye umubiri. Adamu wa kabiri ariwe Kristo Yesu yaranesheje urupfu, ca kintu giteye ubwoba isi yose. Yaranesheje urupfu. Umviriza icyo atubwira, ntimugire amakenga. Marayika abwiye abigishwa biwe ntimugire amakenga, yazutse ntakiri mu mva. Uwo mwizeye ntakiri mu mva, yazutse. Bamwe na bamwe turavuga ngo Mana uri he? Mana ko ntakubona. Imana dusenga si Imana y'abapfuye, ni Imana y'abazima. Ntakiri mu mva, yazutse. Utahane mu mutwe yuko naho yari azingiwe, naho yari abitswe, uno munsi abafise uburyo bahora bagenda kuraba bakabona na yamva yiwe ahiri irarangaye gushika uno munsi. Baragerageje kuboha gushirako ishashara kugira ngo bahome ntihagire uza kumwiba. Bashiraho n'abasirikare bakomeye b'ico gihe kugira ngo bavuga bati turabinginze mu mucunge cyane yimva, kuko babigishwa nibaza kumwiba bakavuga ngo yazutse, ubuhoho azoba ari yindi message ikomeye cyane. Bari bazi yuko message yo kuzuka ari yo kubamena umutwe. Nicyo gituma uno munsi tiko turasubiramo tuvuga ngo ntakiri mu mva, yagize iki? Yazutse. Abagifise amakenga mwizere yuko mwizeye Imana itakiri mu mva, ni muzima. Mwumvise icyo ahereje ko abwira abigishwa biwe, abahaye rendezvous. Ababwiye gute? Bitangiye imbere, ngiyi Galilaya, namwe tuzohurirayo. Binyibusa yuko Yesu igihe yaduga yasize abwiye ishengero yuko azogaruka kuritwara, agiye kubategurira ahanyu. Uno munsi ivyo uri kuracamo vyose, wizere yuko hariho rendezvous yaguhaye. Tuzosubira kubonana ku musozi Siyoni nsha, i Yerusalemu, aho tutazosubira gutandukana, ata mubabaro, ata vyaha, ata kugeragezwa kuzoba kihari. Bibiliya irambwira ngo hari umunsi tuzobwira urupfu rwo mu mubiri ngo waroboye rwawe, ca kindi wadutesha ubwoba kirihe? Subira udutera ubwoba turabe. Kubera iki? Ntitugipfa, kuko tuzoba tubanye na Kristo ibihe bidashira. Gusenga. Abantu bakunze cyane isi, dushaka kubana nayo, dushaka kuba mu vyayo gusa, ariko rendezvous y'Isiyoni nsha ni bake bariko barayiyumvirako.
ariko umunyabwenge ngo nutegura iherezo ryiwe. Iherezo ryawe rimeze gute? Yesu ntakiri mu mva, yazutse. Ukutumvira kwa Adamu wa mbere, twarumvise yuko Adamu wa kabiri Kristo Yesu yarumviye ahimbara Imana. Icaha cinjiye mu isi kuri Adamu wa mbere, hari uwabayeho adakora icaha, Adamu wa kabiri. Urupfu rwinjijwe mu isi na Adamu ruzana ubwoba n'iterabwoba, ariko Kristo Adamu wa kabiri yaranesheje urupfu. N'uno munsi arababwira ngo unyizera wese niyo yoba yarapfuye azobaho. Mbega ubuzima bwawe buri mu biganza by'Imana? Hari umunsi wowe warahisemo kuvuga uti ndahagaritse ukubaho ko nigombeye, ndashaka kukumvira Mana, mbabarira ku byaha byanje, akira ubugingo bwanje, ukize ubugingo bwanje urupfu rw'ibihe bidashira, umuriro udahera. Mbabarira, mpa ibyizigiro byo kuzonesha hano ku isi no kuzobana nawe ibihe bidashira. Ibyo birashoboka igihe wizeye ugaha ubugingo bwawe Kristo Yesu. Wowe uri hano ushaka guha ubugingo bwawe Kristo Yesu, aguharira ibyaha, ahindura ubuzima bwawe, aguhe inkomezi zo kunesha no kwizigira kuzobana nawe muri ya randevu nshasha mu bwami bw'ijuru. Uri hagati yacu utaragira gukora ico gikorwa cyo kwihana no guha ubugingo bwawe Kristo Yesu, ngo aze mu mutima wawe, atangurane ubugingo bwawe rushasha, atangurane urugendo rushasha rw'ibihe bidashira, uduze urutoki aho uri, ndagufashe gusenga. Haleluya. Urakeneye ubugingo budashira, nta handi ibonekera atari muri Kristo Yesu. Ni nawe uno munsi ndiko ndavuga, niwe espoir yonyene, niwe vyizigiro vyonyene isi isigaje. Adamu wa mbere yarananiwe, ariko ni wahusha uyu Adamu wa kabiri uzobuhushije ubugingo budashira. Urashaka guha ubugingo bwawe Kristo Yesu no guharigwa ibyaha no kwandikwa ukaba umwe mu bana b'Imana. Tugiciye bugufi imbere y'Imana, agomba wese asuzuma umutima wiwe. Imana ishimwe ku bwa Kristo Yesu, byizigiro byaje kudukura mu muvumo no kunanirwa n'ibyaha bya Adamu wa mbere. Kristo Yesu araduha kunesha. Isunge Adamu wa kabiri, ibuka ko yaguhaye randevu, ibuka ico yakoze. Reka ubugingo bwawe bwisunge Adamu wa kabiri Kristo Yesu. Niwe vyizigiro vyonyene dufise muri kino gihe, muri buno bugingo bwacu. Nta handi habonekera inyishu Imana yatanze atari muri Adamu wa kabiri Kristo Yesu. Haleluya. Yaranesheje urupfu na kuzimu, yaranesheje kuko urupfu nta bubasha rwamugizeko. Abamwizera niyo baba barapfuye bazosubira kubaho, kandi aduha inguvu n'inkomezi y'ukubaho ubuzima bumuhimbata. Turashaka gusa nawe Mwami, tunashaka na wewe. Usenge. Mwami Yesu, turagushima ku nsinzi yawe yabonetse ku musaraba, ariko kandi n'urupfu nta bubasha rwayo rugufiseko. Warazutse, uri muzima, wicaye iburyo bwa Data wa twese. Aho uzoza ugarutse uje gutwara abakwizeye, abakwiteze, abihanganye, abagenze umvira muri ino si y'abazima. Mana, turasaba utwambike izindi nguvu n'inkomezi zo kwihangana, zo kwirinda, zo gukumvira. Mana, turakwiteze. Mana, turakwiteze. Twiteze kugira neza kwawe, twiteze
ugutabagwa kwawe twiteze Mana ukunesha kuva muri wewe. Waranesheje, natwe tuzonesha. Waratsinze, natwe reka tugendere mu ntsinzi yawe. Watubwiye ngo ariko natwe twiyumvira yuko turi muri wewe tunesha dushojwe nawe. Mana ndasenze, sengera ubwoko bwawe, ihanga ryawe twese turimo, je ndimwo, ndasaba Mana ubuntu bwawe butubonekeko, imbabazi zawe zitubonekeko. Royabo ugendere Mana imitima yacu, utwigishe kugenda natwe tunesha kuko tukwisunze. Turashaka kwisunga hagati y'ibigeragezo by'iminsi yose, hagati y'ubwoba bw'urupfu n'ibyaha. Turashaka kugenda nk'abanesha. Tuneshereze Yesu, tuneshereze. Ni wowe espoir yonyine dufise, ni wowe vyizigiro vyonyine dusigaranye. Ariko kandi ni vyizigiro bidahinduka, bitigera bitetereza uwakwizeye wese. Mana, reka kunesha kwawe kugendere mu bugingo bwacu ubu n'ibihe bidashira. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze dushima, amen.